kuri uyu wa kabiri kw'igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kane mu bihumbi 2024 mu gisagara ca Dubai hari haraguye imvura idasanzwe aho hashoboye kugwa urugero rw'imvura rugera kuri milimetero 100 kwadarato. Ni kuvuga ni imvura yashoboye kugwa ku rugero rutari rumenyerewe kuko igisagara ca Dubai kizwi nk'igisagara imvura igwa ivyimboneka rimwe. Ni kuvuga imvura yashoboye kugwa kuri uyu wa kabiri ingana n'urugezo rw'imvura rwari kugwa umwaka wose. Urumva ko bitoroshe nko mubibona ku masanamu. Ku batazi Dubai kumbure ni kimwe mu gisagara canke mu bihugu vyishize hamwe, mu bihugu ndwi bigize ubumwe bw'ibihugu vy'Abarabu bitwa Emirates. Ivyo bihugu rero akaba ari ibihugu bisanzwe bitembere cane kandi abantu benshi bakunze kujayo swat mu buryo bwo bukerarugendo canke mu buryo bwa business. Kubw'ivyo abantu batewe ubwoba n'ivyo bihe batari bamenyereye vy'imvura nyinshi, aho nkuko bibona ku masanamu agenda aracana ko ku mbuga ngurukana bumenyi imvura yaguye kugeza aho amazi ashobora kurengera imiduga, kuvuga amabarabara ntiyasubira kurengana, ku buryo n'ibibuga vy'indege vyashoboye kugara isaha yose bitariko birakora. Ni imvura vyitezwe kandi ko ishobora no kubandanya kuri wa gatatu igwa. Nkuko mubibona ni ibibazo bidasanzwe, abantu baribaza uko bigiye kubandanya ariko ntibabona neza uburyo bari bufungure canke ngo bashobora gushika mu mihira yabo, kuko ni imvura vy'ukuri yashoboye guhagarika ibikorwa vyose. Ariko byari vyamenyeshejwe, leta yari yashoboye gukebura abanyagihugu b'ico gisagara ndetse n'ibindi bisagara bihegereje yuko ku munsi wa kabiri hoguye imvura nyinshi. Kubw'ivyo abantu bakwiye kuguma muhira kiretse abantu bafise ibikorwa bidasanzwe bategerezwa kujako. Twe turihweza ntivyoroshe ku muntu asanzwe aba Dubai. Kumbure mu Burundi turamenyereye cane imvura, ariko ntivyoroshe ku muntu asanzwe aba Dubai kubona imvura nk'iyi, ku buryo yashoboye no konona ibintu vyinshi. Yaguruye ndetse n'ibintu bimwe nka burya bwuga musanzwe uri ku mabarabara ndetse n'amapankarte amwe hononekaye bitari bike nkuko bibona, ndetse abantu batashoboye ndetse no gutaha canke ngo bashoboye kuva mu gice barimwo baje mu kindi. Vyoroshe ni kuvuga uko biboneka uyu mwaka imvura iriko iragwa mu bihugu bitandukanye ku rugezo rudasanzwe nkuko tubibona hano iwacu, aho amakartiye amwe nka Kajaga, Kinindo, Kibenga ndetse no mu Rumonge, amakartiye nka Kanyenkoko, aho abantu benshi bashoboye gutesha izabo n'imvura idasanzwe igende ishishikara kugaragara ari nyinshi.
kuvuga abantu basanzwe bari biteze ingendo z'indege basabwe kugira ngo bashobore kuraba porogaramu y'indege zabo ko kumbure zahagaritswe canke zishobora kubandanya kuko ni imvura vy'ukuri ishoboye konona urutonde rwari ruhasanzwe rw'ukuntu indege zikora. Rero murumva nk'umuntu asanzwe yarari hariya kumbure kumva zitandukanye biragusaba ikindi ubundi buryo kugira ngo ushobore kuriha amahoteli n'ibindi kugumayo ntivyoroshe na gatoya, ariko icyo tubona ni uko internet yabandanije ikora neza ndetse nubwo kumbure imiduga itashobora gusirikira vyoroshe, ariko internet yo yagumye ikora neza ko twagumye tubona abantu baposta amasanamu atandukanye. Sinzi icyo muvyibaza ko, ndetse mutubwiye muri commentaire uko muvyakiriye, ko nibaza ko amashusho nk'aya bivuga ko haciye imyaka 70 plutôt n'itanu batabona urugezo rw'imvura nkuru. Murumva ko ari ibintu byari biteye ubwoba cyane. Nuko murakoze, shishikara mudukurikirana ku mbuga zacu zitandukanye kugira ngo mushishikare kumenya ibivugwa hirya no hino cyane cyane mu gihugu iwacu. Murakoze.